Ballon d'Or ni igihembo cyifuzwa cyane ku isi y'umupira w'amaguru kuva cyatangwa bwa mbere mu 1956. Uyu munsi byatumye tureba ese nahe makipe atanu amaze kwinjiramo Ballon d'Or nyinshi. Igihembo cyifuzwa cyane ku isi y'umupira w'amaguru. Uze ukanda subscribe kandi kwiyonza tujye tubana buri munsi. Uze ukanda like ngo hayi kaze. Iyi ni Jean Paul TV show. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikipe ya Manchester United iherewemo abacyinyi bane Ballon d'Or dore uko bazitwaye. Uwitwa Denis Lau yayitwaye mu 1964, uwitwa Baby Clinton yayitwaye mu 1966, uwitwa George Best yayitwaye mu 1968, Cristiano Ronaldo yayitwaye muri 2008 ariyo ikipe ya Manchester United naheruka. Ku mwanya wa kane turahasanga ikipe ya AC Milan. Iyi kipe ya AC Milan imaze kunyuramo Ballon d'Or 9 zatwawe n'abakinnyi batandatu. Ni bande bazitwaye tugiye kubavugaho uyu munsi none. Uwitwa Marco Vini Baby Stein yayitwaye mu 1988, arongera yitwara mu 1989, arongera aza kuyitwara mu 1992. Uwitwa Giannini Riva yayitwaye mu 1969, uwitwa Rudi Grip yayitwaye mu 1987, uwitwa George Weah yayitwaye mu 1995, Andrei Shevchenko yayitwaye muri 2004, Kaka yayitwaye muri 2007 ari nayo ikipe ya AC Milan heruka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ikipe ya Juventus. Iyi kipe ya Juventus imaze kunyuramo abakinnyi batandatu bagiye batwara Ballon d'Or bazitwaye ryari. Uyu munsi wa none reka bari byo tureba. Michel Platini yatwaye Ballon d'Or 1943, arongera yitwara 1944, arongera yitwara 1945, Omar Sivori 1960, Paul Rossi 1982, Roberto Boggi 1993, Zinedine Zidane 1998, Pavel Nedved 2003. Abo nibo bakinnyi ba Juventus bamaze gutwara Ballon d'Or. Iyi Juventus mu mwaka wa 2003 nibwo iheruka gutwara Ballon d'Or, umukinnyi wayo nibwo iheruka kuyitwara. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikipe ya Barcelona. Iyi kipe ya Barcelona imaze kunyuramo abakinnyi barindwi bagiye bayitwariramo Ballon d'Or. Abo ni bande batwaye zingahe byari ryari? Uwitwa Lionel Messi yatwaye Ballon d'Or zirindwi ari muri Barcelona, dore umunsi yazitwariyeho. Muri 2009 yatwaye Ballon d'Or, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019. Johnny Khalifa yatwaye Ballon d'Or 3 ari muri Barcelona, 1971, 1973, 1974. Luis Suarez 1960, Harry Stoichkov 1994, Rivelino 1999, Ronaldinho 2005. Izo zose hamwe ni Ballon d'Or 13, akaba arizo zimaze kunyura mu ikipe ya Barcelona. Akaba ari ikipe ya kabiri ku isi imaze kunyuramo Ballon d'Or nyinshi. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikipe ya Real Madrid, imaze kunyuramo Ballon d'Or 11, ariko icyo barusha Barcelona nuko izo Ballon d'Or 11 zatwaye n'abakinnyi barenga barindwi. Ni benshi baruta ba Barcelona. Barcelona abakinnyi batwaye Ballon d'Or ni batandatu, uretse ko barusha Real Madrid Ballon d'Or nyinshi kuko bafite 13. Kandi uyu munsi turi kureba ikipe yanyuzamo abakinnyi benshi bagiye batwariramo Ballon d'Or. Ku mwanya wa mbere twahasanze ikipe ya Real Madrid. Abo ni bande bazitwaye ryari? Uwitwa Ronaldo afitemo Ballon d'Or 4, yazitwaye 2013, 2014, 2016, 2017. Alfredo Di Stefano 1957, 1959. Raymond Kopa 1958, Luis Figo mu 2000, Fabio Cannavaro 2006, Luka Modric 2018. Ari nayo ikipe ya Real Madrid heruka. Abakaribo bakinnyi banyuze muri Real Madrid bakayitwariramo Ballon d'Or. Andika muri comment ikipe yabigutunguye, kandi uzokanda subscribe kandi kurunza igihe tujye tubana buri munsi. Ntukagende udakanze like, comment, share ni ingenzi. Bye bye, ndakunda cyane.